Ndabaramukije mwese bakunzi bacu ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo rya 28 Myandagaro umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba hose mu gihugu cacu hongere hacemwe n'ibicu bike bike ahazoba hakanye gusumba handi naho azoba ari mu Kayanza ayipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degree Celsius 14. Eka no ku muhingamo hazobandanya haka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu ntara zose. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo vyaho bizaba bigera kuri degree Celsius 31. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 5 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.